Nta kintu kibabaje nko gukundana n'umuntu igihe kirekire wizeye yuko muzobana, hanyuma yahura n'uwundi muntu iminsi mike gusa bagahita baja kwibanira. Bantu b'Imana, nimba mutadukunda mube mubitubwira hakiri kare, kubera yuko tuba twatakaje vyinshi, tuba twatakaje na benshi ku bwanyu. Birababaza. Joyful: wa wundi nakundaga yaransize, buryaga numva ntobaho ntamufise, ariko ubu numva n'imyaka 100 noyimara. Gusa naramukundaga naho yanse kuvyumva, naramukunze ndamwinginga nawe anyishimaho, ndamwinginga ariko aranka aransiga arigendera. Ijambo rimwe kuri we wanyaze ukansiga, wasize ubizi neza ko atawundi mfise wo kumpoza. Wanteye inkovu itazigera isibangana mu mutima wanje, kuva nabaho niwe mpamvu nyene yatumye numva norira. Wamenye umutima ubizi neza ko atawundi mfise wo kuwusanasana, musohora mu mutima wawe kandi uzi neza ko atahandi mfise wo kwinjira, kuko ivyangombwa n'ibindanga vyose wari wabisigaranye. Uwe wahura ndazi yuko ufise uwukwitaho, ariko jewe nasigaye kurushati nka yariwe kera. Ubu kukwita ex nico cubahiro conyene nsigaranye, nico kintu conyene nsigaye mpagazeko. Watumye niyumvamo nabo mwana w'abandi tutazinanye, ariko wakuntwaye wese amenye yuko ndamushavuriye. Buri gihe niwe utangura kumutelefona, buri gihe niwe utangura kumwandikira, buri gihe niwe umubaza ngo waraye gute canke wiriwe gute. Mugenzi, ubundi waretse kwihoba. Nimba nawe adashaka kukubaza, mwihoze, kubera yuko nta mustar ukeneye mu buzima bwawe, kuko si interview. Nimba nawe atakubaza, rekana nawe. Joyful: nimba umwandikira akishura ngo ni sawa, nimba umwandikira message akakwandikira ngo okay, nimba umwandikira message ukabona kwishura yego, menya yuko uri kuragorana, menya yuko udakenewe, kubera ko abantu ubu kwirukana ntakubwira, ahubwo arabikwereka. Umuntu nashaka kugukanga muri ubuzima akakubwira ngo mbega urazi ico ndico, uje urazi uwo ndiwe, jewe burya je urazi. Ntuzumubaza uti wewe urinde, twibwire tukumenye. Wowe uri umwe mu ntumwa zasigaye mw'isi Yesu yagiye atise izina, canke wowe waranditse igitabo kimwe muri Bibiliya bakaba barakwibagiye kukuvuga kugira ngo tukwandike mu vyakozwe n'intumwa. Ubona ko atakaburungu karajamo, uzumubwira uti nimba ugihe bimwe mu z'abazima, nawe uri umuntu nk'abandi. Nta gitangaza mw'isi, kuko twese bizorangira tuyipfuyemo. Joyful: nimba ubuzima n'ibihe bitarakugerageza, ni gute uzomenya abawe b'ukuri n'abakubesha? Nimba utarisanga muri vya bihe uri wenyene, ni gute uzomenya ico ushoboye n'ingingo ushobora kwifatira ku buzima bwawe? Nimba utarahura n'abantu bakaguhemukira, ni gute uzomenya guha agaciro no kurinda umutima wawe kurusha ibindi bintu vyose? Nimba utarakena, ni gute uzomenya guha agaciro duke winziza? Nimba utarashika muri vya bihe vy'ibigeragezo, ni gute uzomenya yuko ufise ukwihangana kurenze kurusha wowe kuvyibaza? Hari ibihe bishika tukavuga ngo ibi ntavyo twokora, ariko twamara kugera muri ivyo bihe tukabikora nk'ababimenyereye. Si buri kintu cose ducamo kiba gishaka kutwica, ariko harimwo bishaka kutwereka isi, abantu n'ubuzima. Joyful: nta kintu kibabaje. Wowe urinde usuzugura ubuzima bw'umuntu kandi utamutunze. Wowe urinde ucira urubanza umuntu ngo ntaco azovamwo kubera akora ibintu udakunda canke akora nk'ivyo udakora. Wowe urinde usuzugura akazi k'umuntu kandi utamugaburira. Wowe urinde uraba umuntu uko asa n'uko ateye ukamusuzugura, ukavuga ngo nta mukunzi azoronka canke nta rugo azojamwo. Wewe urinde ubona ko buri mukobwa yavyari iwabo canke buri mukobwa afise umwana ukibaza ngo ni maraya. Wewe urinde ucira imanza abandi kubera amakosa yabo yagiye ahabona. Erega gucira imanza abandi sivyo bizokugira umweranda. Uravuga ivy'abandi ugacira imanza ivy'abandi, ariko ivyo wawe ukavyibagiza. Ariko nashaka ndakubwire ngo igihe n'Imana niwo mucamanza w'ukuri. Joyful: muri ubu buzima bamwe mu bantu ukwiye kwirinda, ni ukwirinda abantu bakuzi, abantu bazi aho ukomoka, abantu bazi umuryango wawe, abantu bazi uko wakuze. Abantu uzobana nabo ku bwenge, babandi bakuzi ataco uraronka, babandi bakuzi ataho urigeza, babandi bakuzi ataco urashikako. Barya abantu si bose baryoherewe iterambere ryawe, si bose baryohererwa intambuko zawe.
Niyo mpamvu ukwiye kuba nawe ku bwenge. Ushobora no kuba amahera wibwira yuko ubafashije canke wibwira yuko ubahaye agafana, ariko akaba ariyo nyene bakoresha mu kukugirira nabi, mu kukuzibirira naho ayandi yahora ava. Kandi ikindi aha mw'isi nasanze yuko umuntu agirirwa nabi n'abamuzi. Buriya utakuzi ntashobora kukononera, buriya utakuzi ntashobora kukugirira nabi, ariko bariya abantu bakuzi, bamwe muri bo, si bose ariko bamwe muri bo nabo kwitondera. Juifu. Twahisemo kugendera abatugendera kuko abo twagendeye ntibatugendere. Buri munsi tubagendeye babifata nk'aho tugiye kubasega. Twahisemo kuja kurondera ivyacu kuko twarambiwe buri munsi iyo tugiye mu rubanza batubaza rya jambo ngo uwo kwande, ariko tukabona abandi b'abakire bababaza ngo none jewe wamenye. Twahisemo kubumbwa na duke dufise kuko twasanze yuko ivya gusa bitera agasuzuguro, kandi ikindi ibitari ivyawe ntibigukiza. Juifu.